Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka ni 2023. Ndaguhaye ikaze. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane cane abo bita ibihangange muri CNDD FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha inguvu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi nahe y'ivyo niboneye nk'uko hari benshi bansavye bene izi ntahe. Hari nyuma y'amatora yo mu mwaka w'2010. Umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011. Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka haca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimwo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD FDD igena kuba muri ico kibanza baba ari ibikoresho vyo kwemeza amaremenanya ateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elyse Ndaye, ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yarazwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe ndawugarukirije hano kugira ntamenyekane. Kuva agenywe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe yarampamagaye kuri telefone aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro vy'urunani Kosome kw'ibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyene ata n'umupolisi canke umushoferi bazananye. Kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanya igihe twaherukana bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze, mumwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi, nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naramubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzanje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikoraho. Ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye narasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ivyo ari vyo vyose uyu muntu ariko arwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi, hategerezwa kuba hari ico batinya ko hazobononera. Nti tweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kuturwanya. Nimba azoca arwanya n'abo bandi najeho. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka akaca andungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangange hejuru haberayo izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise ivyamuvuzweko vyasa na bimwe nari nabwiwe. Ntivyatevye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Vyari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentin Bagorikunda waremezwa. None vyari vyagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe?
Mu ntahe Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikura ko ivyo bihangange bibiri vya bihangange navyo nyene bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe irerekana kandi imigenderanire ya Reverien Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga agatoke kuri Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nk'abari kw'isonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikorako mu mpisho aca ategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu vy'ugusenga ariwe yitwa Alexis Barekebavuge amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge nyene yarabibonyemwo nyabuna akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka kubera ukuntu Barekebavuge yaguma yivanga mu vy'amasoko ya leta. Barekebavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishavu riraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye. Ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi, Petero Nkurunziza yarasubiye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mu gihe Gaudence yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo vyaramushimishije cane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira vya bihangange Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca baca batangura kwihereranya intwazangabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye hari umugambi ugayitse w'umushikiranganji Ansire Ntakaburimvo wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDD FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganji w'umututsikazi ivyo ariko arabikora umukuru w'igihugu atabizi. Reverien Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguzamateka uwo mugambi mubi kugira abakenguzamateka baturuka muri CNDD FDD baze bange kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasavye umubonano umukuru w'igihugu nawe arawubaha abakirira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi. Nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushikiranganji w'ubutungane atawo yarazi. Aca anabemerera ko agiye kuwuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri Gitugutu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura ayatumiramwo abafise ipete rya generale bose. Vya bihangange bibiri arivyo Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiye gucudika na Adolphe Nshimirimana.
yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba, niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko ata ngingo ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi. Ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu chef du cabinet civil du président kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenywe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo, General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe, ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD vyari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cose basavye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na vya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Aka kamo kakiriwe neza cane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyene ishavu ryaraniga baravye akagagazo ka vya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka w'ibihumbi 2014, ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bivurwa mu gihugu cose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na ka karwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko vy'ukuri ashoboye kwihagararako akagira ico ahinduye mu kungene igihugu gitwawe, na cane cane mu kwikurako ka karwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu vyakomeye hari uko yiyumviye amajambo nk'ayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gitugutu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe bamwe mu bajenerali bahoze barwana muri CNDD-FDD. Bavugaga ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bokwikurako amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD-FDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cane ka vya bihangange twamaze kuvuga hano. Kuwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano, intwazangabo 13 zifise ipete rya general zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono kw'ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni. Ikopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze ka karwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri mu rugamba, ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari ugukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse aca arondera icitwazo co kuja gusinyisha ikete ryihuta i Ngozi aho umukuru w'igihugu yarari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipete rya general zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Habarurema batazira King Kongu, Audace Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonima, Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tasiye N'ivy'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve ndetse na Guillaume Nabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yariko arasabwa, aho kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal,
buca agenda nyene kw'igenekerezo rya 27 kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo 2014 ka karwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Ica mbere ni ukubogoza ivyo bihangange bibiri yongeye ko n'abayobozi bishikira abajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na jewe nyene Guillaume Nabindika. Ica kabiri ni ukutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi bibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi hagasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri ni Ndakugarika, kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi. Baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana ndetse na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya General zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDD-FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Bagenzi, burya ubutegetsi buberamwo ibintu vyinshi, biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu vyabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniriza indani, muchezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwango bafitiye bamwe mu Barundi. Ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zangana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi, ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma gato co kimwe n'abandi bafatanijwe n'amaronko. Ntawuzi iyo inyinyurana rizogarukira. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende nsomye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook.